Imigani 29 umurongo wa 18 haravuga ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba, ariko witondera ibyagezwe abahiriwe. Guhishurirwa nukuronka amajambo ava ku Mana, nukuronka ubutumwa buva ku Mana. Birakwiye ko tugira guhishurirwa, ariko kandi tukongera ko kwitondera ibyagezwe. Ari amategeko y'Imana, ari amategeko y'igihugu, turakwiye kuvyongerako hamwe no guhishurirwa. Iyo hatari guhishurirwa, iyo tutazi icyo Imana ivuga, tugenda uko tubonye, dukora ibyo dushaka. Umuntu agiye agomba agakora ibyo agomba kubera atazi ngo Imana imugomba kwiki. Burya mu kubaho kwacu kwa misi yose twari dukwiye kubaho duhesha icubahiro izina ry'Uhoraho. Iyo tutumviye ibyagezwe, burya naho nyene ntitumererwa neza. Tutumviye amategeko, burya iyi Bibiliya yuzuyemwe amategeko y'Imana, ivy'Imana idutegeka kubamwo, kugenderamwo. Mu gihugu tubayemwo kirimwe amategeko, kandi mwama mubona yuko umuntu atubahirije amategeko arahanwa. Guhishurirwa rero tukamenya icyo Imana igomba birakenewe cyane. Tugaca twongera ko kumvira amategeko, aho tuzomererwa neza, mu gihugu tumererwe neza, mu ishengero tumererwe neza, umuntu wese ku ruhande rwiwe mu buzima bwiwe bwa misi yose amererwe neza. Abantu bo mu gihe cya Eli, usomye mu gice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2, ngo hari igihe ijambo ry'Imana ngo ryari imboneka rimwe. Guhishurirwa kwerekwa n'Imana byari imboneka rimwe. Muri iki gihe cya Eli mbega byari byavuye kuki? Muri bino bihe abana ba Eli, usomye mu gice cya 2 umurongo wa 17, haratubwira ngo bakengereye ikimazi. Ikimazi burya cyari gifise amategeko, abakizanye uko kigenzwa, kigeze mu ihema, byose byari bifise amategeko. Abana ba Eli ntibavyubahiriza, ahubwo bakabifata uko bigombeye. Ugeretse kuri ivyo, abana ba Eli bongera ko kuza barasambanya abagore bose bakora mu ihema. Eli burya yasabwa gufata ingingo, ntibyasaba ko hanura abana gusa. Erega hari igihe duhanura, ariko hari n'igihe biba bisaba ko dufata ingingo. Musanzwe mubizi no mu kazi, hari igihe umuntu akora amakosa ukamuhanura rimwe, ukamuhanura kabiri, ariko hari n'igihe biba bisaba kufata ingingo. Utayifashe bibandanya kuba bibi, kandi udafashe ingingo burya akenshi ingaruka zigaruka kuri wewe wari ufise uburenganzira bwo gufata ingingo. Eli rero ntiyafata ingingo, kandi burya byari byanditswe muri Bibiliya yuko uzogenza uko bidakwiriye ikimazi, uzokwifata nabi mu ihema azokugwa mu gikorwa cy'ubuherezi. Ariko Eli arabahanura gusa, hanyuma aravyorosha, baguma muri ico gikorwa, ntiyafata ingingo. Muri ico gihe rero ijambo ry'Uhoraho ryari imboneka rimwe, nta kwerekwa kwari guhari. Murumva ko byose bibiri bijana. Nibubahirije amategeko, si ivyo gusa, guhishurirwa n'Imana nta byari bihari. Aba bana baca bigenza uko bishakiye. Usomye mu gice cya 4 hakurikiye intambara. Burya iyo tudagira guhishurirwa, tutazi icyo Imana itugomba ko, akenshi nitubigenderemwo, duhura n'ibyago, duhura n'intambara, duhura n'imivumo itandukanye.